ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mu gihugu ca Canada kuva mu gitondo co kuri wa gatatu, abarundi baba muri ico gihugu bakoraniye aharasiwe umuyabaga w'umurundi azwi ku izina rya Tyson Jolis ku munsi w'Imana uheze. Mw'itangazo ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bwaraye busohoye, umushikiranganji Dr Deogide Rurema yaraye amenyesheje abenegihugu bose bafise amatongo muri zone Maramvya, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, ari hagati y'ibarabara rya T13 n'irya T15 hamwe n'ari mu kigwati Buhomba arimwo ingorane ko ikiringo c'amahinga abiri catanzwe kugira bazobe bashikanye kuri komine ivyemezo vyerekana ko ayo matongo ari ayabo kizorangira kw'igenekerezo ya 9 Mukakaro uyu mwaka turimwo, ni ukuvuga ku munsi w'ejo wa gatanu. Mw'itangazo ubushikiranganji bw'inyubakwa, ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro bwaraye busohoye, umushikiranganji Dr Degracias Nsanganiyumwami yamenyesheje abahoze ari abakozi b'ibigo vya leta vyahinduwemwo ikigo c'igihugu kijejwe ibisagara n'uburaro Obuha, arivyo SIP, Ecosat, Setemu hamwe n'ikigo c'isuzumiro ry'inyubakwa n'ibikorwa vya leta Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics batashoboye kwinjira muri ico kigo Obuha ko boja kwiyandikisha mu biro bijejwe abakozi muri ubwo bushikiranganji kugira bashirwe mu bakozi bagengwa n'amategeko y'abakozi ba leta. Kandi hakaba yabahaye ikiringo co gushika kw'igenekerezo rya 9 Mukakaro igihe c'isaha 9 n'igice z'umuhingamo, kandi uwutazobikora ngo azofatwa ko adakeneye gukora akazi. Mu ntara ya Rumonge, komine Bugarama, uwujejwe igisata c'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi muri iyo komine yari yahamagariye abarimyi gukoresha imiti kama mu gupompa imirima, yongera ko anabigisha uko bakoresha iyo miti kugira bahangane n'ihindagurika ry'ibihe. Ku munsi ugira kabiri hakorwa ikibazo ca leta arico exeta kw'ishure Lycée Bubanza hakorera abanyeshure bavuye ku mashure 9 mu gihe hari hitezwe abanyeshure 593, hasivye 12. Ni mu gihe mu ntara ya Bubanza hari hitezwe abanyeshure 1700 kugira ngo bakore ico kibazo. Tukiri muri iyo ntara nyene, muri komine Mpanda, umwigisha azwi ku izina rya Jean Claude wo kw'ishure shingiro ryo ku mutumba wa Ruziba ntawuzi irengero ryiwe kuva ku igenekerezo ya 16 Ruheshi uyu mwaka turimwo, inyuma yaho afatiwe yugaranye umunyeshure yigisha mu mwaka wa 5 ashaka ko basambana. Ngo Jean Claude yahamagaye umunyeshure mu nzu ibitswemwo ibifungurwa, umunyeshure amaze kubona ko agira afatwe ku nguvu yaciye atabaza mu gukoma induru, aho abandi bigisha bamwumvise baza bariruka gutabara. Bamaze kuhashika uwo mwigisha yaciye ahunga. Tutandukire amakuru y'inkino. Mu gihe Jeux Olympiques z'umwaka wa 2020 zizobera muri Tokyo mu gihugu c'Ubuyapani ziri mu kuba, umunonotsi rurangiranwa w'Umurundi Francine Niyonsaba yarayanditse ku rubuga rwiwe rwa Twitter yagiriza Comité National Olympique du Burundi ko ataco yigeze ifasha abanonotsi baronse amahirwe yo kwitabira iyo mikino. Rero yabajije ico abo muri iyo komite bazojana nabo gukora mu gihe ngo batigeze babashigikira.
rero ngo atagikozwe ngo Komite National Olympique yo kwitega ko na bake baronse ayo mahigwe mu izoba mu mwaka wa 2024 i Paris nta nabo bazoronka. Ni mu gihe ubu igihugu c'u Burundi giye guserukirwa na 5 ku ruhande rw'umunyamabanga mukuru wa Komite National Olympique Salvatore Bigirimana, kandi ni nawe azogenda arongoye delegation y'u Burundi. We avuga ko muri iyo komite bakora ibishoboka byose ngo bafashe abakinyi, aho harimwo 2 bamaze imyaka 2 irenga bafashwa nayo ngo kubijanye n'abaherekeza abakinyi ngo Komite Nationale nta ba officiere igira. Kuva ku igenekerezo rya 5 mu kakaro mu mwaka wa 2021 abakozi ba Fonike Burundi bari mu rugendo rw'ukwezi kose bagendera amakoperative yaronkejwe ingurane na leta mu gihugu cose mu ntumbero yo gusuzuma ingene ariko arakoresha ayo mafaranga yahawe. Akaba ari igikorwa kije kunganira icakozwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano mu kwezi kwa Ruhuhuma uyu mwaka turimwo, aho habaye umwihwezo wayo muri rusangi ushingiye ku mero. Ko umuyobozi wa Fonike Burundi OPC Severien Nitunga abishikiriza, ngo itangwa ry'igice ca 2 c'ingurane ya leta ku makoperative rizokwisunga bizoba vyavuye muri urwo rugendo shure rwo gusuzuma ibikorwa. Kuri uyu wa 2 igenekerezo ya 6 mu kakaro, umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano Dirakobuca Janvier yandikiye ikete baburamatari bahimiriza gutuza ingeso iri cane cane mu bakuru b'imitumba, aho batoza amakori atazwi canke bakarya ibiturire mu kwaka amafaranga ku mpapuro z'ubuguzi bw'amatongo canke bw'amazu. Rero ngo bakoresha amategeko kubera ko imyidogo y'abanyagihugu ikishikira ubushikiranganji, kandi ngo ntibibagire ko bihanishwa mu nyororo w'imyaka 20 n'amande hejuru. Kuri uyu wa 3 igenekerezo ry'indwi mu kakaro ku mugwa mukuru wa politike Igitega, inama shikiranganji yakoranye irongowe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bakaba bihweje intumbero 9. Mu gihe ikigo OBR catanguje isekeza ryo kuraba abadandaza badatanga amafacture iyo bagurishije ibidandazwa, ishirahamwe Setra yaciriwe ihadabu y'imiliyoni zirenga 3, ni kuvuga imiliyoni 3 ibihumbi 720 vy'amarundi kubera kudandaza isima idatanga facture. Mu gihe haheze iminsi mike ikiraro kigabura Kamesa na Musaga muri komine Muha gicitse, ingaruka ziguma zibonekeza, aho inkombe z'uruzi Kamesa ziguma zibomoka, amazu ari ku nkengera nayo nyene ariko arabomoka. Abanyagihugu barasaba ko ico kiraro cokorwa vuba. Mu ntara ya Karusi muri komine Buhiga mu gitondo co kuri uyu wa 3 umuntu umwe yapfuye, abandi 8 barakomereka, harimwo abarashwe inyuma y'isanganya ry'imodoka yagonze abantu bariko barasunika amatafari ku makinga, aho hari ku mutumba Rw'Ingoma. Ngo 5 bakomerekejwe n'amasasu yarashwe n'umupolisi mu gihe abanyagihugu bashwa baduka bashaka konona iyo modoka, naho ngo yagonzwe n'iyo modoka hamwe n'abandi 3 bakomeretse. Uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura bwatanguje ibikorwa byo gufundikira ibinogo bisanzwe bihuriramwo imifurege itwara amazi y'imvura. Nayo ibikorwa byo gupima ibarabara Gitega Bujumbura kugira ngo ryagugwe vyatanguye kuri uyu wa 3. Ku
Ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri muri komine n'intara ya Ngozi, inzu iri aho bita ku Ngoro yaraye ihiye, abantu ntibarokora na kimwe, kandi ivyahiriyemwo harimwo ibidandazwa bitandukanye vyari bibitse muri iyo nzu bifise agaciro k'imiliyoni 30 z'amarundi. Iyo nzu ikaba yabamwo umuryango w'abantu 8 bari bayipanze, bagasaba abagira neza kubafasha kubera ko nta kintu na kimwe basigaranye, kandi ntibagira bacira n'abamira, ntibafise naho bakika umusaya, ngo ntibaramenya aho wazananye. Kuri uyu wa kabiri, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana yagirishije inama abajejwe intwaro, umutekano, imigambwe n'abarongoye ubuzi bo mu makomine ya Kirundo, Ntega na Bugabira, aho ni mu ntara ya Kirundo, aho abatwara muri komine Bugabira basavye ko imitumba imwe boyigaburamwo 2 canke 3 kuko abantu ari benshi, kubera ko hari abanyagihugu badashikirwa n'amafaranga ahabwa amakoperative canke bakaronka make. Ico cegera ca mbere savye ko bagira rusansuma y'abo bantu baba kuri iyo mitumba kugira ngo bamenye neza ibitigiri, baheze babishikirize ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, hanyuma hafatwa ingingo. Mu ntara ya Bubanza, abanyeshuri biga ku mashuri shingiro ya Mahwa, Murengeza, Rubira ziri muri komine Mpanda ngo ntibararonswa amanota aheza umwaka, nyuma yaho abigisha babakutsa kivi ngo batararonswa agahembo. Intwaro bo babasaba gutenyenya ngo bazoronswa agahembo kabo. Mwihiganwa ry'indirimbo kavukire ku rwego rw'igihugu yabaye Igitega, imigwi 5 niyo yaronkejwe ubushimwe. Intara ya Cibitoke yabaye iya mbere, ikaba yahawe ibahasha y'amafaranga 300 y'amarundi, ikurikirwa n'intara ya Kayanza, intara ya Bujumbura, Mwaro na Bururi zaronkejwe na zone ibahasha amafaranga asumbasumbana 50,000 uko zikurikirana. Nyuma yaho iryo higanwa ryari ryatunganijwe ku civugo turirimba Burundi mu Kirundi, duteze imbere imico n'akaranga vyacu, dushinga icumu mu mashinga. Hari mu ntumbero yo kwerekana ico abarundi bashoboye bakoresheje ibikoresho vy'ikirundi, kuko kuva kera abarundi barangwa no kuririmba biciye muri ivyo bikoresho. Nayo mwihiganwa Remember Our Artists, 2 nibo baronkejwe udushimwe, mu gihe urwaruka rushika 135 ariko rwari rwitabiriye iyo higanwa. Abo nabo ni Arnold Ndayizeye na Simplice Uwera. Iryo higanwa ryari ryatunganijwe na Flash Multi Services Company mu ntumbero yo kwibuka imyaka 20 iheze Augustin Ndirabika yitavye Imana. Augustin Ndirabika yarazwi cane mu ndirimbo nka Mwananje, Erega Dawe uri umugabo, n'ururirimbo ruhayagiza ubumwe bw'abarundi. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.